Imana ihabwe icyubahiro. Tudatevye tugende mu ijambo ry'Imana hariya mu gicete cyandika abanyefeso igice ca mbere, abanyefeso igice ca mbere umurongo w'indwi ku murongo w'icumi. Haleluya. Abanyefeso igice ca mbere umurongo w'indwi ku murongo w'icumi. Ijambo ryo kuganira ni ijambo rikomeye cyane ryagutse ridashobora guhera n'umunsi umwe, ariko rivuga ngo ni ibanga ryo kumenya ivyigomba. Haleluya. Ibanga ryo kumenya ivyo igomba. Abanyefeso igice ca mbere umurongo w'indwi ku murongo w'icumi tujya kwitiza n'igitabo cy'abakoze intumwa igice ca 20 umurongo wa 25 kuri 32. Tugende abanyefeso atubwira gute? Atubwira ngo muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwawe bimeze gute? Riri 8 ubwo yadusesekarije nubwo bwabuntu, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose n'ubwirante no kumenya 9 ngo itwatiye ryabanga ibanga ryo kugirane ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye ibigabiye murinde muri we nyene 10 vyinge nizogenza vyose igihe gikwiye gishitse gukoraniriza vyose murinde muri Kristo ibiri mwijuru n'ibiri mwisi. Tugire ko gatatu tugende hera mu byakozwe n'umwa cya 20 naho arakomeye hatubwira ngo kandi none raba ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje. Paulo yakarasezera ishengero ry'akarere ahantu bita mu Efeso avuga ati ko badasubira kumubona uko aragiye i Roma kandi aremeza mu mutima ko agiye gupfa, ariko avuga ngo abona aciyemo mwese mbabwa iby'ubwami bw'Imana ntimuzosarogirane kumbona. 16 nico gituma mbashingira intahe uyu munsi ncuna yuko amaraso ya bose atazogirane atazonkora. 7 kuko ntacishije iruhande mbabwira ivy'Imana yagabiye vyose. 7 mwirinde rero ubwanyu ko nayo babwiye mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose ntemwera bashizemwo ngo mube abo kubuzezwa kugira ngo muragira ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso angana gute yayo. 8 ndazi yuko ninamara kuhava kuko ngiye kugenda amabingira y'inkazi azogirante azobinjiramwo atababaye iki atabaye mwebwe yigisha, kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigisha inyuma yabo. Ariko 3 nuko rero mwabe mugavye mwibuke yuko namaze imyaka 3 nasiba guhanura umuntu wese ndira ku murango no mwijoro wanyuma. Kandi none rero nk'impanuro ya nyuma ko bimeze gutyo, kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Benshi baribaza bati ibi mbona ku isi ni Imana cyane Satani? Ibi mbona niko ndacamwe Imana yo bibizi canke ngira hamwe na hamwe Imana irasinzira yarushe Satani agaca profita akaza agakora ibintu mbona mu buzima bwanje? Ibintu bankwegeyemo ni Imana cyangwa ni Satani yeba batumye babaza kubindonderako? Hama hari ikibazo gikomeye bamwe cyo bagora kwishura kandi ntibafise ikosa kivuga ngo mbega Imana ishaka ko iki hano kwisi. Iyo bibaje ico kibazo benshi dusiga tumenga ntacyo twovuga ishaka ko iki. Kubera iki kiba kigoye kwishura? Kuko ubwami bw'Imana nico bushingiye ko si ibintu twoshobora kwandika ku murongo umwe ngo tumare. Ariko naho biruko hariho imirongo, hariho ahantu Imana ishobora kudutumbereza ikavuga ngo aha muri wanje muri mu byanje, ariko ngaha ntimuhagarike. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kubera ikibigoye kwishura nuko ubwami na mbere icyaha twakuze dukora twisanzemo tukiri abana batoya cyatangwe na ba data, cyatangwe na baseba ba data, usubiye inyuma usanga cyatangwe nande na Adamu sokuza wa twese. Icyaha ciwe coronye byinshi, cyafashe umuntu kimuhindura umwasi w'Imana, asigara akora ivy'Imana ziko bibabaza kandi akabinezererwa cyane, akavyirwamo kuva kuwambesha ku munsi w'indwi atagakashira akumva na mahoro kuko ariko akora ibibabaza umutima w'Imana.
aho Imana yari kuba umwami, umuntu yacitse umwami ubwiwe, asigara akora ibimunezereza, akora ibyo umutima we ushaka, aribagira uwamuremye ko ari we afite icyo amushakako, asanga muri we ahubwo asigaye Imana yitahura uko utariko. Kubera iki? Satani yaramwononye umutima, amwonona ubwenge, amwonona gutahura, amwonona n'intumbero kubaho, asigaye abaho ubuzima bwinezereza, bunezereza Satani ari bamutandukanije n'Imana kubera icyaha. Umuntu yisanze afite umwidegemvyo mubi, umwidegemvyo uvuga ngo igihe cyose atawumbona ndakora ibyo nshatse byose, igihe cyose muri menga amateka ntazomufata ndemeye gukora ibyo nshatse byose. Kubera iki? Imana iri mu ijuru, nibereye mu isi, nireke nge, nireke nywe, nireke ninezereze, hama nzohengera agasaka nyuma kageze nsaba ikigongwe, hama ngenda hiri nzoce mbana nayo bidashira, kuko nakanumvise ngo irakundana, nimba ari yandemye ntiyoshira mu mudahera yobibesha. Umwidegemvyo turi hano mu isi, dufite hano mu isi, uriko uradushira kure yo kumenya ikiri ku mutima w'Imana. Ariko ino jambo rirakubwira ngo hari icyo Imana ishaka iri mu ijuru, naho utarayibona imbere yawe irafite yamaze gutekana mu ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Aleluya. Imana rero yaremye umuntu irondera ko yoyo yobimuganza nk'icyaremwe cyayo, ariko kandi amaze kuyivako Imana yatakaje ububasha, yagumanye ububasha n'ubugingo isanzwe ifise. Umuntu acagenda ahantu agumana n'urupfu rwiwe hacawe ubutandukane. Ariko aho nkundira Imana ubuvyeyi bwayo ntiyabirekeye ngaho. Imana ntiyabirekeye ngaho, kuko yacirondera umuntu ishiraho umugambi wo muri Kristo Yesu, kugira ngo wa muntu ari mu rupfu, mu mwidegemvyo, mu gukora ibihimbaro vyiwe, imugarukane mu bwiza bwayo, imusire kugira uwiwe, asire kubana akora ibyayo, abeshweho n'ubugombe bwayo. Ariko byafashe umwanya muremure cyane. Nico gituma hakoze amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Turi mu gice ukwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, aho tugomba ngo turagomba kuba abantu bakuze. Igice cya mbere kwezi kwa mbere kwezi kwa gatatu, na turondera Imana mu kuba mu nshuti nayo. Ariko amezi turimwo kane, gatanu, gatandatu, na hantu twifuza gukura. Ukura rero umuranga mwerekwa n'ivyumviro vyiwe. Umwana atahura se, atahura icyo se akora, nuko se atahura ibintu. Akiri muto ntagomba ko se yafata kredi, ariko amaze gukura abwira ati papa fata kredi tuzoturika iki umukanda munda. Utegerezwa nk'umuntu agomba gukura gutahura icyo Imana ikugomba ko hano ku isi. Kujya uvuze ngo mbega Imana ishaka ko iki, uba ufise inyishu nyinshi z'icyo kibazo naho uzitohera. Ariko kandi uko ugenda ubitahura zigenda zirapfunyapfunya mu kintu kimwe cyitwa guhesha Imana icyubahiro. Naho hari byinshi twoshaka kuvyegeranya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana rero ishyiraho umugambi muri Kristo Yesu wo gushiraho isezerano rya kera na rishasha kugira ngo byuzuzanije bishikirize umuntu kumenya ivyo Imana igomba hano ku isi. Cyo tubona Paulo avuga ati erega muri uyo twebwe twaciye twatigwa ibanga. Kweka ari ibanga biragoye gutora. Kweka ari ibanga ntifata umunsi umwe cyangwa umwaka umwe, bifata kwegera Imana mu gutahura isezerano rya kera na rishasha, ukavyegeranya ugatora ikiri ku mutima w'Imana. Twaciye twatigwa ibanga ryo kumenya ivyo igomba. Ariko munyeme ntangure ku isezerano rya kera. Benshi tuzi ko Bibiliya iyo tubisera rya kera ni kuva mu itanguriro gushaka kuri Maraki, ariko nagenda nabwire hari ivyari imbere y'isezerano cyaka itaraba. Icyaka itaraba tubona mu itanguriro cyo cya mbere n'icya kabiri n'agace cya gatatu, tubona Imana ifise itongo itagira icyana gitoya. Tubona umuntu ari muri ryo ariko kandi ari kararirima kuko Imana yamubwiye. Tukaca tubona umuntu afise ubucuti nayo, afise n'ibimutunga byo mu itongo, ariko afite icyo yabujije cyitwa kugica Imana yabujije. Nguyu uwo muntu tubona imbere kw'isezerano rinahaba ni umuntu ahuza n'Imana, afise ubucuti nayo, afise akazi akavuriramo ibyo kumutunga, agakora akazi kubw'intumbero y'Imana no kubwo kubaho no ku isi. Imana ikanezerwa ati fise umuntu anyoboka ari ku kazi kanje, ibyo akora ni ku bwa jewe, mbwa kubera kubikora bwa jewe nawe asanga ariko aronka ibimutunga. Uyo muntu bako yahiriwe. Nta doctor afise, si ADG, si DG, si president, si mukuru w'ibanki kanaka,
atunzwe n'ubucuti afitanira n'Imana, akaca akora ivy'Imana inezererwa, ari mw'itongo, ariko kandi aranezererwa cyane no kuba hari icyo yabujijwe, kuko yani cyaremwe nicyo cyakigira umwidegemvyo nkuwaremye. Imana idufashe cyane. Haleluya. Mwitongo kandi turabona n'umuryango Adamu yararongoye, ariko ntiyadutumiye. Mwe mwaragiye ntitwari bwabeho. Mugo yararonse umuryango, baraba mu bucuti hagati yabo ko Imana yari muri bo, kuburyo iri tubwira ngo hagati yabo ngo bagenda amenya, ariko ntibashobora kubona ko baramenye, ntibyabatera isoni. Kubera iki? Icana cyari bwaze. Kugira Imana igarukana ubwo buzima bwononye n'icyaha, kuko icyaha kimaze kuza cononye bwa bucuti umuntu agiranira n'Imana, conona kwa kuganzwa Imana yose ku muntu, conona yamvo yakorana ibintu byo kurima mu itongo rya Edeni, conona n'imigendane hagati ya Adamu na Eva, kiravyorona vyose nk'ufashe ivu agashyira mu gikombe c'amata. Imana avuga ati nzomugarukana. Wa mugore we nawe wanzokawe, ngico ndababwiye, wanzokawe uruvyaro rwawe n'uruvyaro rw'umugore bizokwankana ibihe byose. Mugabo kandi inkuru yanje nuko uruvyaro rw'inzoka ruzokomeza agatsintsiri uruvyaro rw'umugore, mugabo kandi uruvyaro rw'umugore ruzomena gatwe uruvyaro rw'inzoka. Bisigura ngo niyo Kristo yaza azoba akoze igikorwa gishishana no kwica umuntu, kuko Satani azoba akuwe ku ngoma y'umutima w'umuntu hamaze kuza ikimazi ca Kristo mu mutima wiwe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Isezerano rya kera rero Imana acirizana ishiraho amategeko agomba kubanza kumenyeza umuntu yatakaye. Muramaze kubona umuntu yatakaye aza atazi wabo, atazi ibihamenyerewe, atazi n'amatongo basigaye bafise ingene angana, atazi abantu yasize ingene basigaye bangana, abarongoye ntababizi, nta na kimwe bacibuka, bamumenyeza gushasha. Nico gituma tora isezerano rya kera ryabayeho, Imana imenyereza umuntu gusubira kuza muri yo. Imuha amabwirizwa menshi ashika ku 313. Aya mabwirizwa arimwo ico twokwita umutekero w'Imana ishaka. Aya mabwiriza kandi arimwo umutekero wo gusura guhishura Imana cyo ingene imeze. Aya mategeko kandi arimwo umutekero wo kwereka umuntu ingene yogira imigendere n'abantu, uri inzego, uri abavyeyi, uri abantu bagenzi biwe n'ababaye. Cyo tuba dufise mu byageze ngo ubahe so nande, kandi ngo niwagira inka yica nawe uzokigira ante yica. Bya ntizi imigendere y'abantu bababaye. Imana iriyumvira uko imeze, ikagomba kubisiza wa muntu yabita ikakimwe icagezwe. Mbwa icyo cagezwe kimutegura kuduza ibiganza ngo byananiye, ndakeneye Kristo Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Isezerano rya kera rero rirahishura icyo Imana iri, rirahishura uko umuntu ateza kwigenza mu migendere yiwe niyo Mana yiwe, mu migendere yiwe n'abantu, mu migendere yiwe no mu rugo rwiwe. Riramuhishurira ibintu byinshi cyane kugira rihishura uko Imana imeze n'uko ishaka. Mugabo kandi ryerekana ko umuntu atabishoboye afise icyo akeneye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu aguhaye umwimenyerezo azi yuko uja kunanira, agomba kugutegura kundi uhava ukurikira uja ukwereka ingene wari kubikora. Niko isezerano rya kera ryabayeho. Imana ihabwe icyubahiro. Isezerano rya kera ryerekana umuntu adashoboye mugabo akeneye kizomushoboza. Niko rimeze kandi rirafise ubutunzi muri ryo, ryereka umuntu ingene yobaho n'ingene Imana imeze. Mugabo kubera kutubaha ku muntu, Imana no ngo iri oblige cyangwa itegerezwa yisanga itegereza kwerekana kamere kayo itagasavye umuntu. Nico bituma hari ivyishitsa ku isi umuntu yigenje kutariko. Turafise inkuru twereka ingene Abisirayeli basavye umwami, kuko amubonye mu bandi banyamahanga ati tubwirira Imana iduha umwami nkuko n'ayandi mahanga afise umwami. Imana cyakumubwisha ati babwira uko bimeze, iyo mwami basaba azobatwara kuno, ingaruka zavyo nizi. Ariko ko banse ko genda babera umwami, ngenda bazanire Sawuli, ariko ibyo azabakora ngibi bagati duhuyo nyene turavyemeye. Imana benshi cyakibaze kuvuga ngo none Imana iradukunda ego, hama ngo bino bishike kandi dukunda ego, kuko byinshi bikuvako ntibiva kuri yo.
umwami wa hano ku isi yazanywe no kutubaha Imana, kuko umuntu yanse umwami wo mu ijuru ari bagoroka kandi atwara neza, bituma abantu tutadusanga turi mu buja bw'abandi aho kuba mu kurongorwa n'Imana, kandi urongowe n'Imana ni warongorwa neza. Igihugu cya Isirayeli cyaragawe inshuro zibiri kubera kugenda mu bagore kwinshi kwa Salomo. Yari afise abagore 700, ushire ko n'abandi b'inshoreka 300 bagaca baba abagore bangahe? 1000. Ngo yarabakunda, ngo yarazira umukobwa w'iwabo yamarondera abanyamahangakazi 1000 cyose, ariko bimviramo ko kugira banezereze mwese acamugirira abagira imana 5, kugira ngo izo mana zinezereza abagore biwe, yitwe ko abisa abagore bose ashobora kubaba hafi bose, kuko yabahaye ibyo mana byabo. Imana iravuga ngo ndakwatsa ubwami kube nyene wigenjeje. Uvuga uti ni Imana yabigize, yego niyo yabigize, mugo yabigize kubera iki? Yagomba kwerekana yuko mu kugoroka kwayo ntivogerwa. Yaragushize uva kuri yo usura mu ngoma ya so, mugabo kandi ntukwiye kucuza kuzana izindi mana zitandukanye niyo so yarafise, kugira nekare ko ngororotse sinabishaka, ariko ndakwatsa ubwami. Imiryango 10 bwami bwa ruguru ndabeze hariya kundi muntu uzosigarana 2 gusa. Imana ivyo ikora mu isi kwenye ifato yacu bikaca bituzazana ati ni Imana niyo, ariko byavuye kuri wewe, bitavuye kuri wewe, byavuye kuri so, bitavuye kuri so, byavuye kuri so wanyu. Ivyo rero teza kuvyakira uko nyene, aho kurira uravyakira. Iyo wisantagira akazi ntukwiye gufatana Imana mu ishati ngo Mana uri hehe, karabuze uko so yigenjeje nabi na so yigenjeje nabi, vyakire, ariko ugenda urondera icyo Imana bivuga ko wiyadabute muri context, ugenda urabenge ubaho mu byo so yakoze, nayo ubundi haje udafuta. Imana yacu yaremye umuntu kugira bakorane, ariko iyo badakoranye irakora ibigarura kamere kayo kugira ngo ntisuzugurwe n'icyaremwe kandi ariyo muremye. Byose rero tubona mu isi ntibiva kuri yo, vyavuye kuri twebwe. Hari turiko duca mu ngaruka z'ivyakoze n'abadutanze kubaho, ariko hari ibyo ducamo vyavuye mu kuntu twigenjeje. Sizo ryakera twereka rero umuntu ananigwa, hama ibihano bigakurikira, kandi n'ubu hari ibintu bikoze ingaruka zica ziza ubwo nyene, naho urasenga gute ishobora kuguha kuzakira, ariko ntizifuta ko zubaki ku ma principe universel, ku ngingo zigende kwa yamaze gushiraho yo. Isi rero ntikwiye kuturuhisha kuri twe twayononeye. Haleluya. Nimuntera amabuye. Iyi si ntikwiye kuturuhisha, nitwe twayononeye. Mugabo kana mpamva nshika dukwiye no kwakira igikorwa cya Kristo gituma tuyibako tworohewe. Abatororoherwa n'abataraja muri Kristo Yesu, ariko abataraja muri we irabaruhije ibubarayeko. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ubuzima bwacu ntibukwiye kuba butazi icyo Imana igomba, bukwiye kuba bwaramazika muri Kristo Yesu, kugira Imana dushoboze gutahura icyo Imana igenda akora ku buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umwe yavuze ati rega ku isi hari abami 3, ati hari Imana n'umwami wewe ntiyigeze asaba ubwami kuko arabusanganya. Atariho kandi hariho na Satani yigira umwami mbwatari umwami kubera uruhendo rwiwe, arashaka kuronka abatwara. Atariho kandi hari n'ugira 3 niwe muntu arondera kuba umwami, ntarondera kumubuza ngo abuzwe, ntarondera ko icyo gice avuze byo akora, agomba yigenze uko ashaka, yigenzure muri no site tambatambe ko nkuko ashaka, akora ibyo ashaka. Ati nawe mbona agomba kuba umwami. Bikwiye kurangiraho umwami aba umwe, akaba data, akaba Kristo Yesu, afisha bwa ku buzima bwacu kugira ngo aganze ibyo kubaho kwacu kwa misi yose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tugende mu Efeso aho twahereye, mwumvirize amajambo Paulo avuga, atubwira ngo murongo w'indwi, Efeso hajya nyine turi murongo w'indwi, atubwira ngo muri we niho duherwa gucungwa n'amaraso yiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Niko guharigwa ibyaha, ibicumuro byacu, nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Murinde dusubira hajya ku w'indwi, muri Kristo kuko yagizene yaducunguye n'amaraso yiwe. Kubera iki? Yadukuye muri ryaborero
ajya amaraso aratweza, adukura mu isi ipfuye, akadukura mu guhumana kw'imitima yacu, akadukwegera ku Mana kubera kwizera icyo yakoze ku musaraba, tugacika turabiwe amaze kuduharira ibyaha byacu. Imana ihabwe icyubahiro. Aha biko biravuga ngo ntituge imisoro rya kera turabona Imana ingene ibyo ishaka, ariko ntidushobora kubishitsa. Ariko muri Kristo abanza kudukwegesha amaraso yiwe niko yakoze ku musaraba, tugashigwa ahantu dusubira kwiga bashasha n'amaraso yiwe, tugaca dusigara tugendera mu bwiza bwayo kandi bwagutse cyane. Ni imvugo igoye gutahura, ngo yerekana ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu yahinduye ubwami. Ntushobora kuza muri Kristo utazanywe n'igikorwa washyize mu mutima yakoze ku musaraba. Muri Kristo ntuwazana no kuvuga Yesu, waravuga Yesu. Muri Kristo ntuwazana no kumenya kantike, indirimbo nyinshi zo mu gitabo cy'indirimbo. Muri Kristo ntuwazana no gukunda iby'Imana cyangwa kwinjira mu ishengero kanaka. Muri Kristo uhazana n'ihinduka ribi indani mu mpemu yawe, umaze kwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Niyo uvuga ngo nacunguwe, nari muri danger, nari ahantu habi, ariko hari ahandi nasizwe n'amaraso yasheje ku musaraba. Kuko Imana ivuga ngo sans effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché. Ata amaraso asesetse nta guharirwa ibyaha. Abahariwe rero ni abafise abo bakuwe n'abafise abo bashizwe. Abo nibo rero baca ngo batigwa ryabanga. Hari icyo Imana ibashirako, basigara bafise ubwenge, itunga ryo kumenya. Hari ugutahura kundi kubamo kubera iki? Aho bahora barahateye umugongo barahava, hari ahandi basigaye bari ho bagenda barahindurwa ibyiyumviro kuko barahinduye ikibanza n'ubwami. Abo ngo batiwe ibanga. Rimwe ryarigoye kera, gisigaye ryoroshe kubera uwo barimwo n'ubafise ariwe Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma bitubwira ngo iyo umuntu amaze gukizwa ngo asigara afise umusoza ngo kwikunkumura uko tubaha Imana kose, asigara afise icyaha azinukwa n'icyakahise kiramuriza, atari ko gisubiyemwo ukavuga ati kigege nariwe cyangwa sinariwe, hari icyabaye muri we. Nuko Imana yamucunguye, imucunguje amaraso y'igiciro, ikamugira muzima muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo rero turi muri Kristo ko twacunguwe, tuba twegerejwe ahantu tutari wa mutima we kubera iki? Mpemu Imana ari mu muntu. Twara amateko yanditse mu gitabo, muga kubera mpemu yamaze kuza mu muntu kubera gucungwa kwiwe, mpemu ari muri we, afata imwe byagorana mu isero rya kera kubera kutabitahura no kuneshwa, akavyorosha, tugasiga dufise ubuzima bworoshe bwemera kuganzwa n'Imana. Ntidusubira kuba abami, dushika abana. Haleluya. Iki kirinjira kabene data, dusubira ku bandi bantu batandukanye nuko bahoze. Dusubira kuba abantu borosha imitima kubera mpemu no guhumanurwa kw'imitima yacu kubera amaraso atubiye ku murongo w'indwi. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo amaze gucungura ngo aca kwatira abatiwe muri hari ngaha. Aba ngo batiwe ibanga. Hari ikindi kintu baronka gitandukanye n'icyo mu isezerano rya kera ngo cyitwa kumenya ivyigomba, kuko yabiyihimbaye kandi yabidepoje, yabishyize muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Aho rero niho ncangira ngo ubu rero ndafise ibisabwa byose kugira menye ivy'Imana igomba. Ndabisezerano rya kera ndabona icyo Imana igomba mu buryo bwagutse bwose, ariko ndabisezerano rishasha mbona ikishoboza gushitsa bimwe data yashaka bikaba byananiye abantu bose rya kera. Cyo tuba Petero avuga ngo rega ngo twe ngo twahawe ivy'akabura rugero ngo bidushoboza gusangira Imana mu kamemere kayo. Nico gituma bataharira basa basigara baharira muri Kristo Yesu. Abatahora bakunda muri Kristo barakunda. Abatihangana kera basigaye bihangana kubera mpemu. Abatasha gukora ibikorwa by'Imana basigaye barizwa navyo kubera iki? Mpemu no guhumanurwa byabaye mu mitima yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma avuga ngo uyo nyene muri we hari ibanga mwaciye mwatigwa muri we, niryo kumenya ivy'Imana igomba. Yesu rero azafata ivyananiranye mu isezerano rya kera akaca bikompleta akanabiraheza mu isezerano rishasha. Ntazasangangura ivyahari, azashoboza umuntu kugendera mu bisanzweho.
nicyo gituma nitegereje ibintu bitatu kuri we. Nitegereje ubuzima bwiwe ingene yigenjeje mu bigendera agiraniye n'intumwa ziwe, mu bigendera agiraniye n'abashonje n'abapfakazi n'imfuvyi n'abarongozi b'abaroma. Ndavye ibibazo byose bagira mubaza ashobora ati uyu mugabo no mukurikira. Ariko Paulo vyongura ko namukurikira, vyongura ko nkurikira Dawidi canke Salomo canke undi muntu kanaka, ariko Kristo no mukurikira niwe ngo atacaha na kimwe yakoze naho yagerageje mu buryo bwose. Il est le modèle par excellence, l'unique modèle. Niwe wenyine w'akarorero dushobora gufatira ko ati uyu muntu ukuntu yabayeho, uyu niwe Mana, nicyo gituma nshobora kumukurikira bikaca bishoboza kubaka urugo, kumenya imigenderanire n'abantu n'inzego n'Imana ubwayo. Nsanga bisi binshoboza kumenya icyo Imana igomba no kubishyira mu ngiro kubera iki nkema ari muri jewe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tugiye hariya mu bitabo cy'ibyavuze n'umwami twasoma 20 badushire ko ku 25 Paulo yegeranje abarongozi b'amashengero y'ahana karere kane ya Efeso. Muri waremezwa yuko agiye gutumbera i Roma, ariko abantu azogenda iminsi myinshi cyane kandi aremezwa ko atazogaruka. Avuga ngo none raba ndazi yuko mutazosubira kugira nte kubona mu maso hanje abona aciyemwo mwese mbabwira iby'ubwami bw'Imana. Nico gituma rero ndabashinga intaha uyu munsi ncuna yuko atamuntu amaraso azonkora akoresha ijambo yuko ataco Imana yomwagiriza ko yaranyegeje muri caki n'igihagaze ku cy'Imana igomba. Nta kintu ndasize ku ruhande, cyose narababwiye ibi nindwe kuko ntakije ku ruhande mbabwira iby'Imana yagabiye cyangwa iby'Imana igomba byose. Narabahereje mwe abantu b'Efeso abarongozi batandukanye, mwaranyumvirije, genda mushire mu ngiro bijya jewe nta maraso yanyazonkora ko narividuye ndabahereza. 8 mwirinde ubwanyu rero ko mubifise mugirente, mwirinde ubwanyu muce muzigama nawo murongo aho mwemera bashizemwo nk'abarongozi babo ngo muce mubo kubazezwa, muwagaburire, mubiteho, muhanure kugira mubaragira isengero ry'Imana iryo yaguze amaraso y'igiciro. Hari uko Imana ibishaka, hakana Satani bishaka. Kugira Satani ibyo ntibishike, mwirinde muce muri aba bantu neza. 19 ndazi yuko inamara kuhava amabingira befoza pota abisha binyoma, abwisha binyoma azobinjiramwo ko ntazobarondera kumwumererwa neza, ntazobafise rosusi ya mwegwe, ntazobafise umwitero kuba mwegwe, azorondera ko gusa mubagwa inyuma mubaha ivyanyu byose. 30 kandi no muri mwebwe rero ubwanyu hazokwadukamwe abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegera abigisha inyuma yabo. Nuko rero mwame mugavye mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntasiba guhanura umuntu wese mu gatondo gusa no mwijoro nama mvuga nserura bimwe Imana yanganiriza jewe intumwa nakoreranye na Yesu n'intumwa zakoranye na Yesu, na Yesu yakuye ibintu byagezwe byaratonze narayibashikirije ku murango no mwijoro kubavamwo ntibimbabaje, ngomba ndabahe avertissement, ngomba ndabagabishe yuko murabizi ariko mubiteramire. 32 none rero ngibikoresho byo bashoboza mbaragije Imana ubwayo n'ijambo ry'ubuntu bwayo, kuko ryo rirashobora kububaka imitima yanyu no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Imana ihabwe icyubahiro. Ndaho Imana yavuze tubona avuga ngo ubugome bw'Imana murafise kubumenya muri abisezerano rya kera na rishasha, mugabo kandi buragwanywa na Satani n'inyigisho z'ibinyoma cyane n'abigisha b'ibinyoma cyane n'abavugisha b'ibinyoma. Kugira mu bitsinde ni mwirinde ubwanyu mwizigame. Imana ihabwe icyubahiro. Kino gihe imico igomba kugira ijambo, icyubakiro cy'ijambo. Kino gihe ivyumviro by'abanyabwenge, ivyumviro by'abavyeyi, ivyumviro by'abantu batandukanye bagenda baragira icyubahiro mu miryango, mu mashirahamwe atandukanye, biragomba kuza umenga bigomba kurengera ijambo ry'Imana, kuburyo umuntu yama y'umumenga afise umutekano yashize mu ngiro cyavuzwe n'abantu, ahagira umutekano yashize mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga. Kino gihe hari abagomba kurengera Bibiliya bakayifata nk'amenga bo ihindura uko bashatse, bakayisiga uko bashatse, ariko ngo mwirinde mwizigame. Ariko ngo iryo jambo niyo mwaryakira rizobubaka, rimaze kubaka rice ribaha ivyasezeranywe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo
turafise ibyo Imana ivuga kandi turabizi mu ijambo ry'Imana. Naho ari byinshi twabonye biva. Soma isezerano rya kera uryige ushobore kumenya icyari kiri muri ryo. Soma rishasha uryige ushobore kwerekana ingene rya kera n'irya rishasha byuzuzanya. Usome ibyari mu byagezwe ubirabishe mu isezerano rishasha umenye ngo hari icyo Imana ivuze ku mutima wanje. Ariko naho bimenya hari uwamaza kubigwanya aciye kuvugisha butari bwo, aciye ku nyigisho zitari zo, kugira uje kure yabyo usigare wibaza ikibazo ngo none Imana ishaka kwiki. Ivyo gushaka ko birazwi biri mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Kuba umurongozi mu gihugu biva ngaha ntibiva mu bihano uzi ko yocuronka, kuko ushobora kumenyeza kandi bigakunda. Kuba umuntu akurongoye ku ishure canke hano mu kazi kanaka ntubiterwa n'ibihano bitegekanijwe, kuko ivyo uwo kwinyegeza ko Imana barayinyegeje. Ariko bikuye mu ijambo ry'Imana namwe mu agushoza kubishitsa, urashobora kubishitsa n'atabihano ubuzi bitegekanijwe. Nico gituma bubaha Imana ntibayubahira igitsure, nawubaha abantu canke abagabo babo canke abagore babo ntibawisa n'igitsure cyangwa ingaruka. Bavuga ati mu mutima wanje hariyo Kristo Yesu, hariyo mpwemu w'Imana, hari uko ashaka ibintu, sintinya ibihano, ntinya Imana irahera cyane yancunguye muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rya jambo niryo riza guhishura icyo Imana igomba ku buzima bwacu. Iryo banga rero ngo ryo kumenya ivyo igomba turihabwa n'umuntu ariwe Kristo Yesu. Kandi Kristo niwe jambo, kandi Kristo niwe mucunguzi w'amahanga. Umutima wiwe, inyigisho ziwe n'intumwa izo zaciye zijya gusigura neza mu vyete, ndashobora kubona icyo Imana ishaka ko hano ku isi. Naho ntobimenya vyose ntushobora gusuzuma kamwe kamwe, nta Imana imwe cyane ntirimwo. Sinkeneye rero urutonde rwo kuva rimwe gushika ku muri yaridi ngo ivyo Imana ishaka nibi. Ndashobora gusuzuma iki numva kiriyo kiraza mu mutima wanje kirondera iki ubundi. Imvo mfise yo gukora kino niyihe? Mbega ibi bariko barankwegeramwo Imana irimwo canke ntirimwo? Jewe nyene ndashaka kwisuzumira mu ijambo ry'Imana ndavye umutima wari muri Kristo Yesu. Ariko kandi ndashaka gusuzuma ingeso zanje zirahaboneka n'ahataboneka, nshaka ku munzane wa Kristo. Imana suzuma. Mbe wa muri indirimbo 38 ngo sesa umutima wanje urabaho inzigo yimye, unsuzume undabira hera hawe, wewe nyene urubanza rwawe ntugigiturire. Icyo uvuga niba ngo ndafise inzigo nzoba ndayifise, shobora kwinyegeza impande y'abantu muga kuyimwemera sindayinyegeza. Ivyo Imana igomba bishugwa n'ubuzima bwa Kristo Yesu. Ivyo Imana igomba kandi birashugwa n'ijambo ryayo. Soma nkagena ntahura, ndashobora kubona iki jambo ry'Imana bwa ku mugabo serugo, yabati ni serugo n'umugabo n'umurongozi w'urugo. Ndashobora kubona ibyasabwa, genda ukunda umugore wawe pempote sekarite, akundika adakundika akeneye kugira nte ukundwa. Ndashobora kubona iki Imana bwa ku mugore niyubahe kandi nawe nitwararike. Byose mu ijambo ry'Imana. Ntukeneye mu bwisha kugira ubimenye, ukeneye ijambo ry'Imana rikwiye kandi risiguye neza, naryo niri. Hari ijambo dukunze mu ijambo ry'Imana muri Yeremiya 29 umurongo wa 10 atubwira ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako kararyoshe, kuko ngo nivyo girante ni ivy'amahoro, kutivyivizo byakangahe byakazoza. Riya jambo ryabwiwe abantu bari Babuloni. Bari Babuloni, Yeremiya yarahamagaye nk'umuvugisha ati mwebwe kubera kutihana kwanyu ngiye guhamagara umukozi wanje Nebukadineza, aza batere abakubite n'ingura yisambure n'ibiri muri rya bitware hariya, kandi muzoba mubise imyaka 70 yo kubayo. Ariko kubera igihugu cya Israeli cyari hagati y'amapuissance ibihangange bibiri, aha abanyegiputa, aha abanyababuloni, bose barondera kugana icyo gihugu. Ariko Nebukadineza avuga ati uriya nabakazontera azoca ngaha, reka namwitange ngene ntere Israeli nci ndabatware kugira ngo ujya niya ntera azobora bamwakira, azoze ndamubona. Bapfuye zone do front, bapfuye intambara yobera, bandika imyaka 70 kubera kutiyana ko bari baragabijwe n'abami benshi n'ababwisha benshi.
ako ntibumvira. Hageze Imana avuga ati harageze ndabandika imyaka 70 yo kugenda hariya. Haca haza umubwisha w'ikinyuma yita Hananiya ngo agehengera mu ngoro y'Uhoraho atangura avuga ngo erega ngo ni imyaka 2 gusa, ngo ni imyaka 2 gusa muzoca mugaruka, ngujya mwami yabakubise nibazoca nabagarukana. Yumvira umuntu akubwiye imyaka 2 ubundi ari Imana yavuze 70. Aguteye icyo bita impatience, aguteye kutihangana, kandi kutihangana kuzana ivyizigiro bitari byo, ivyizigiro bitari byo bizana ikomere nsesereza mutima. Uko niko Satani aduha amasezerano mu vyuma by'amasenge tutazi, bakibwa ngo bazorongora mu kwezi kuza ataranaronka fiance. Mariya je isomene ntibaho, nta n'inzu yubakwa mu isomero nimwe ntibaho. Burya Imana ntivyora ama principe yamaze gushiraho, irabise urutonde igenderamwo. Fiance uzomuresha, uzomwereka abavyeyi, umwereke igihugu, umwereke abapastori baguherekeza imyaka iyo. Nta Mariya je isomene nibaho. Ananeti rero burya ukuntu bimeze mu myaka 7 uzamwigarukiye. Ariko Yeremiya timviriza, ngenda babwira, genda kwanza mubanze mwubaka amazu. Mwubake hehe? Ari ibuhungiro. Mwubaka amazu, sivyo gusa, mutera imirima, ntibuca mutaha. Abahungu banyu mwasabira abagore barongore, gusa mwinda abanyamahanga. Abakobwa bonyene mubashingire barongorwe hehe? Kwa Nebukadineza. Kuko imyaka 70 je Uhoraho nayiharuye neza sinihenze. Umwaka n'amezi 10 nangahe? Nabiri. Ubije 70 utora amezi amajana 840. Wisaka 30 mois. Ariko ujya mugabo yivugira ngo amezi 28 gusa. Ananiya. Yeremiya rero Imana imuhagurutsa kugira tumviriza, babwire barongorwe ubaka amazu. Kuko ibyo ndabiyumvira ko rero mutabanje kuva hariya afite ngo bakubakomerezayo. Rero ubugome bw'Imana burakunda gutegwa rimwe mu buvugishwa, isi kaciba mu kavuyo k'ivy'Imana ishaka, kuko batazi kubusuzuma. Nico tumijambo ry'Imana tubwira muri 1:4, ice cyambere cya Yohana ice cya 4 ngo musuzume impemu yabwishwa n'Imana kwiva kuri Kristo, kuko abigira antikristo bamaze gushika babagendamwe mwese murajana. Mubasuzume murabe ico bavuga ko gihwanye n'isezo rya kera hamwe na rishasha. Ubwisho bwa kino gihe ni barakwanga suzume barakwanga suzume. Ubwo ni ubwisho bwa kino gihe. Nukuri bwe nta mugisha, inyenyeri zawe zitandutse baratwaye. Nivyo turonka muri kino gihe. Kibe none igengeze n'inyenyeri cyane. Nagiye n'umuntu. None banyanka ni message yi. Nindanyanka. Kino gihe abantu bari mu kuzazanirwa kubera utagendera mu ijambo no kutamenya ivy'Imana isezerana, ivy'Imana ibuza, ivy'Imana isezerana, n'ivy'Imana itegeka. Abantu bari mu kuzazanirwa no kucimana igomba, kuko batari mu ijambo, batari no muri mpemu, bataye ic'Imana yakoze muri Kristo Yesu. Rino sezerano rishasta isezerano ryo kugaba. Imana ntikubita Satani, ibwira we ngo ari umukubita. Yaramusuzuguye ku musaraba, imusuzugura mu kuzimu, imusuzugura mu kuzuka, ibigwanisha byose byo muri mpemu ngo genda mwisuzugure wenyene. Kimwe mu bintu bibaza Satani ni kumenya. Ikintu cyambere kibaza Satani ni kumenya. Igihe cyose aje muri agasanga urimo Kristo Yesu, n'ugutarusa rya kera narishasha agati uyu mugabo ari inatakable. Ari invincible. Ntakubitwa ntanesha kubera iki? Ijambo ri muri we. Kuko uruhendo yociyemwo waronesheje mu izina rya Yesu. Bino bihe ibanga ryo kumenya ivyigomba bihagaze kunywana n'Imana. Nywana n'ijambo ryayo. Rigusuzume, risuzume imvukora n'ibintu, risuzume ivyo wumva, risuzume ivyo gukwegeranwe, risuzume ivyo ujejwe. Hamuhuze n'isezerano rya kera narishasha, uhuze na Kristo, uzosanga inosi uyirimwo utekanye, utavuga ngo mbega Imana ishaka ko iki? Ishaka mu bintu byinshi, ako byose biha Imana icubahiro. Yesu abahezagire cyane gose. Imana habwe icubahiro. Turashaka kujya bene data. Urashaka iki hano ku isi? Wese umwami ni Kristo Yesu. Data arashaka umutima wabiciye mu kwera no mu kwizera. Agomba ngo umuntu ari hano,
umuntu ari hano avuga ati uwo Yesu ndamwumva kandi sinamwanka mugabo by'ukuri byo kwakira akiza ntabyo ndakora. Umuntu avuga ati jewe iryo banga ryo kumenya Imana ryo muri Kristo sindamwakira Yesu, sindakira ubugingo budashira, sindaharigwa, sindaba mushasha, sindaba muzima, sindaharigwa ibyaha byanje. Uyu muntu ari tumubwire agire kuno yakira agakiza, yakira ubugingo budashira mu izina rya Yesu. Uvuga ati ndakeneye ubugingo, ndakeneye umunezero kubaho, ndakeneye gutangura kubaha Imana mu kuboko kwanje kwa misi yose. Turakeneye kumenya Imana mu izina rya Yesu. Abandi turashaka kubyaguruka tukarangiza. Imana turaguhaye icyo cyose. Uri Imana y'ukuri kandi Imana idasanzwe. Urahambaye cyane Mwami Imana. Niwe waducumwe ngo tuve mu iburo ryazanye n'icyaha. Niwe watugize bazima ngo ubugingo bwacu bishurwe muri wewe. Ntacyo turi tutabihawe n'ijambo ryawe, ntacyo dushobora tutabihawe n'ubutumwa bwiza, ntacyo turi duhawe na wewe Mwami Imana. Tangura kwiyumvira ku mutima wawe n'Imana. Tangura kwiyumvira ku buzima ubayemo. Tangura kwiyumvira ku guhitamo kwawe. Ndakeneye kwakira akiza duze kino higanza kuno dufashanya hari mu kibanza. Ugati ndakeneye kwakira ubugingo budashira, ndakeneye guharigwa. Aduze higanza ciwe n'umutima ubikunze. Ibanga ryo kubaha Imana ikumenya Kristo Yesu. Haleluya, bana yamuduza. Haleluya, haleluya. Nuwundi ntatinye, ntutinye, reka umutima wawe Yesu yinjire. Arashaka ubugingo bwawe bufate mu minwe abugenge, kuba muri we bakoresha iby'ukugoroka n'iby'amasezerano y'Imana. Gusubiramo n'amajambo aho uri mu kibanza wakira agakiza. Amasabe ni waheza gukora kino uhabishiza hano imbere bakumenye bakwandike bazakugendere bagutere intege ubwiko wakiriye. Navuga uti Mwami Yesu, ndatawe ko wapfuye izira jewe. Ndataye ko waje kuncura ngombe wawe. Wagiye ku musaraba uzira jewe. Wakira urubanza rw'ibyo nakoze. Wakira isoni z'ibyo nakoze. Urahambwa. Urazuka. Biyamuzukana intsinzi kuri kuna kuzimu. None ndaje muri wewe. Unyakire. Ingungire umwana wawe. Nanje mbere umwami n'umukiza ubugingo bwanje. Ufute mu gitabo cy'imanza. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu. Bezuti amen. Ndamusabe wakiriye agakiza acyaze hano imbere duhegeye.
ariko nabwo dusenga n'ishengero tuvuga ngo mwami twakire dukoreshe ibyo ugomba ku buzima bwacu. Turaguhaye icyo cyose mwami Imana. Umuntu wese ari hano bise no jambo nuzoryumva mwami Imana, woroshe umutima wiwe, mwe kwiyumvira ko abayeho, mwe kwiyumvira ko yubatse, mwe kwiyumvira ko gakiza agenderamwo, mwe kwiyumvira ko ngabira agenderamwo, mwe kwiyumvira ko azakora, mwe kwiyumvira ko ngingo agendera afata. Mwami habe guca bugufi mwami, kwakira impano duhabwa n'ijambo ryawe na mwemu wawe, uganze ibihe byose mwami. Urakoze, turagushimira hera cyane mu byose, mu izina rya tusenze, amen, amen.